Nene na wewe wigira umugenzi wanje ni muri kurankorera ibiganene kumbe wiyambika ubushake bw'intama uribingiraganane bigeze nk'iyo ariko ndatangaye kandi ndiko ndatahura waza wigira umugenzi ngo uje kumpanura kumushaka ngo naho kane usigarane urugo rwanje uronke ukuntu usigarane umugabo wanje Ganene Nene uri kuragira none nzokubaza kandi uracyari umukobwa uzobibona kore wa mutayi washaka gume wenyene reka ndamwite buzire ndabwirire aka kanya urabonye yuko nari nkenewe nimba aho wagiye wagutaye shere twigendere reka nanico andondera asaba tujyamane kugiramo amahera ibintu nk'ivyo nyene birantera amakenga niyo mpamvu nashitse ngaho kugira ndakubaza ingene bimeze ingene urugo kwanyu mubayeho umugore wanje wewe ibana waka wewe ndi umugore wa waka ikigenda kwifise sa umugabo wanje ntukazonyagiriza je ngo abahabara ni uwo bamenyereye kandi ni ubamama n'ubungira ngo bavuyemo Abel. Mtalizo. Salama. Namukuzaniye. Namuzanye kabisa. Ewa. Nanjye narinda bakumbuye vraiment. Imisi myishimwe ga. Cyane kabisa. Ewe. Nenda kumbuye vraiment. Ndakubwiza ukuri. Narabye nkishika gusa. Ndavuga ati nimero ya mbere. Abel. Ewe. Nubwo nandi mu tuntu tutubaza. Nje numva umengo mbaye mushaka. Ya gusa kweli. Ndagupore. Umupira washaye. Na urabizi nta muntu akinyitaho araba ngaha haracafuye ko ndamucafu aho hose ba burya urugo rutarimo umugore vraiment ya gusa nikindi uranyene ko ari mu kibazo uraba bimoze ngene sigayisa no kwihangana nikindi naje narabyumvise vraiment nabyumvise byakubaye ko vraiment pore sana wihangana no gukomera nk'umuntu w'umugabo no kwihangana umugabo rero biragoye ibintu kubishobora kubera ko ndatanga za muhira kumeza wapi arigemvuye hari n'uyu mugabo ari akugazate nashuye ngeze muhira urazi ko nishuka ndarako iheruka kumeswa kiringa erega ubucugira inshingano zibiri iz'umugabo n'iz'umugore neje inshingano y'umugore je ko umugore nizobishobora n'umugabo wo bishobora arabyo bishobora oya gusa ahubwo rabicumufasha kuko tubane rabico mumfasha ndazi mwe murabajere murahura n'abakobwa beza hariya umuntu gute je n'ugomba oya aho nyene ya Borisiri nyene ko tumugwana nawe jewe sha ndavye amacungu ndimo
uwo mupfumazi uyundi Yo. ndakubwije ukuri aho yoba dutumye gito Yo. ni kuri aho Yo. ako n'akantu gatoya muragikora we mbwira ngo ushaka urazi gunkeneye bya bigure binini usanga nyene byarawukanye mugabo byari byarariye umusosi Yo. Nela. inde Yo. uzomubona w'inzobe uzobona tumugujamo Yo. ni umukobwa ari akompanye inyuma n'imbere hasi hejuru inzobe ari akompanye Aha. kujya ku musosi ndakubwiye arateguye aha ngidirire riraheze Yo. ubu rero je biraheze singume muri ubu buzima tuziranye muri inshuti zawe wewe gira n'amahoro ubu naje wa mu boss ntiyantumyeko ubu nkorera nyene mu karere Abel. Pogo bagabo twigendere tuje ku kabare Abel. yo Abel. ora dushike hari umugire ngo nayibagiriye mu Yo. Yo. Yaragenda na nyama yo. yuzuye Igisigi hute na mandera. aho tugende n'ugare tugende tuve hano twahirukana kera nyimba araho tutacumva induru ya Eliane ariko baramubundura na muje usigaye ubishe je ndanabikumbuye burya nkumva ariko arakubitwa mbe yaroye ariko sha nkora ntwengiyo ndi mushuka ndiko numva ariko arakomendura nkaca nkoma ndabibona ingene ariko arakubitwa mu maso twe ariko sha je biraryohera ndababwiye muri abana babi uranabikumbuye uko nakubitwa kuri je ndabikumbura birananyohera ntakirushamye kinyura nko kuba ariko arakubitwa ku bintu yangiriye ke ariko nanyimba aramushaka kujya mugabo wiwe wewe gute yakugiriye iki cyo tuma umugenzi wawe uryoherwa ngo nuko bariko baramukubita barafise ivyo bafasha byihore kimwe bapfa wo birengera nene zibyiza iki je twopfa kweri tukafike mugabo ameze kuriya wewe icambere waragira uramubwira ujye mugabo je urabona ko yotuma hari ikintu twopfa na Eliane nabimubwiye kubera ko yari umugenzi wanje nari nkunda kandi sinari kumuhisha kubera wari umukunda rero urya mugenzi wawe wari kucumubwira ati urumva ego warabivuze nyene bigahera hama amahoro akabandanya no kwicomorasha wundi ho yaragiye ugiye kumubwira iki nuko numva byabaye birebire aha je murabona ko nje kumuteranya kurya mugabo basi wari umusore afise amahera menshi nari kuvyumva ko nogenda kumuteranya kuri we hama nkamutwara none urya mugabo w'iminkanya ari mu maso se kuriya je yari cuno madame oya mubone rugero ubutura abo muraraba ibutura n'iminkanyari ko muraba ifaranga none iryambutura numbona iryambutura hake ryamanye ifaranga ani abuza abakobwa bamwirirwa inyuma umenga sani no mire utwo tubona n'utwudandaza siganye so twonyene siganye tubiri nangana tubiri n'igihumbi kamwe ni sense sawa uraza kuyatora mba ngaho hewe urumva rero sawa nta kibazo mugabo ubyumva urya mugabo nyene hariho abamwifuza ikimbabaza n'ingene mutari ko murantahura aho we no kumva ibintu ku mugabo wawe nariye kuza kubikubwira kwera jewe no bamena incisho none wo kutwiyamamura urafise icuri kuri yagiriza nibiki biza ndabateremurusha n'umutore gusa mu Soya nyamari ivyo matanya muri ko murampikira mu genda bihe nawe nyene ndetse ukavyegereza umutima ngo nabasaje mu moto ko nabatinya ndakuzi haje utanguye kubwisha ubujambo nk'ubwo haba hari ikintu nyegeje ahubwo tubwiye sinobahisha abaye ko nawe yo nene wari guhaguruka ukagenda kudaho hari none ibi biya birimwo ishano birimwo iki kajya kana kaduhaye ibiyoba kagiye here nje ko ntariko ndadaho makubwa ibyo byo ngo nibiki numva rero bimpaye jewe ndabakurikire nje kudaha nabyo saa kurya mbari cyane twariye mana yanje nuko je meze neza mwese
nanje birantangaje none nawe bidashobora ntabwo numvise seme dabiriye numvise seme iradubuze oya je inyama mu nda zari kuzirabira ndazumva basore abakobwa bakunda batama n'abaki canke mufise inda hewe kikura kigenda imbere nimba mufise inda bizomenyekana agane nzanga ufise inda wewe inda Ineso yabuze n'utugubuto byo kuhaguruka ni atari kwe ndababwira mureka amafaranga y'abagabo babandi ubu babateye inda mwese muri babiri nsigaye nduma naho nyine reka kumutwagiriza ibintu utazi bose ari inzo rero nubwo ntusenga ari amaca ndayikura nkurije ntugire iki naje nsanze ari inda ndayikura yes keve yonyine umwe murakomeye mu mutwe tabasha sinakubwiye arafise ico yagiriza ntikagiye kumurondera ariko gahini nawe nukumeze uratanga ibintu zawe ne ufise inda ama ngushaka kuyikuramo jewe Anita ninga nzobivuga ariko ndakubwira gutwara inda y'umuzehe nk'uyu ari gukurambira ngo umwana ndamureke sivyo urambwira mugane ndakubaza ubona ntangaze none wumbuza nkambi je ndi umwana muto wo gufatira ingingo nkuko ushaka je ndakuze kandi ivyo nagiyemwo ndabizi ntawe wabinjanyemo nje navyijanyemo kubw'ivyo rero je naca bikuraba uwo munwa wawe usone ntibikuraba ndakuza nkande nta makuru ufise sha tiko ndakubuza nka bersere wawe urahitamo ki urahitamo gufungwa cyangwa kureka umwana wawe akabaho atarukunda yibwira musaza wawe ubu tuvugana sha wa muhungu nkunda umwe na sariye ndiko ndavuga ni musaza wawe hama nawe nguze kwica umwana w'umuryango bersere musaza wanje aho kagira inkuru sonavyo no kuvaryana Jesse ndi wa jewe burya ndabaraba mwebwe muragendeza ibintu byanyu hejuru niyo mpamvu bidatera imbere muhura n'imikoshi ngaba kudenetsida mama ugendana n'abagabo b'abantu ukaronka umugisha gute ubwo gaye niyo ngese ntiwoyiheba cyongira nironkera umugabo kandi umugabo avuye mu nzi wanyu nawe ugira wangare mbirizana ndagusabye ntuzibwire musaza wanje ibyo nzokora byose nzoba nagiye kwa tantine nzobikorerayo kandi nta numwe nzobimenya kuko musaza wanje ndabizi abimenya yoca nyica nje ndabikubwiye nije no kwizanira umupanga yo ntemagura nkumira kuko yambujije kenshi reka kumubeshera musaza wawe je ndamuzi rega naho muvukana ntumuzi neza je ndi mu rukundo nawe burya aranyizera cyane niyo kwirukana kandi nasha azokubwira wevuga ati jewe n'ukuri umwana nzomurera azovuka kandi nanje rega ndi mu kugira mariage na musaza wawe nzomugufasha n'ukuri reka kwishinga urya anya rya mukobwa none ingene acagenda kumihoza nukuri ndababaye mwese muri babirinda inda kize nije ngira ndahasiga ubuzima munyishire mariage ngo abagenzi banje ngo nibihumbu ngo batwara amata iwabo muhira nubwo umengo uratubonye icyo utekereza cyane ariko hari ikintu cy'ingenzi burya cyatuzanye kandi ndazi we niwacyumva uranaryoherwa kuko twe turi abantu ba mbere je n'umugenzi wanje ntitugenzwa n'ibintu by'uburofa by'ubusabusa ngo tujye kubwira umuntu ibintu bidafashe mbere wanashima uyu n'umugenzi kuva kera twarakuranye aranzi ibintu by'amanyanga sindimwo ahama tutarandiriye urazi urabona ukuntu kwanzusa turaraba n'ikintu cyatumye tuza kuri wewe naco nyine murajyanye
uko nyene aha twahawe ubutumwa n'umugabo yitwa Abel ntibazura muzi uyu mugabo ngaha mu karere niwe mugabo wa mbere afise amafaranga yo gukoropesha mu gitondo arayafise yakira kintu cyose arayafise nta kintu ngaha mwisite wumvuga ngo akore ngo kimunanire sasa uyu mugabo jeje nyina kimbira yuko wewe ashaka ko umuba hafi natangaye ndumirwa oya mugabo nawe we uko bivuga nawe erega uyu uko umubona se ubona atari amata bajyanye n'ujya nyine no amata masa uyu wa Abel akubwiye amaso yiwe yo ndakubwiye n'umupapa yakuriye kuri France le umugabo abyibushye wijunja n'ijambo ku buryo munahagararanye n'ahantu uvuga ati umutegetsi ararenganye erega wowe umwana mwiza erega burya iyo wavutse neza ujyana n'abantu beza burya twarabye tuvuga ati vure mujya mugabo niyo kwisuzuguza ati twamucagugiye wewe tuvuga ati nta wundi twomwereka atari wewe aha rero yatubugije amahoro aratwiruka inyuma iki niki marezo nani mudufashe iki niki ariko turavuga ati twebwe tuzokwishikirayo tubimubwira umuhe umwanya mubonane bigende neza ndabibutse ikintu kimwe iyo umuntu anyinishije bigenda gute turaronderana ingumu ku yindi bivuze nka dusanga muko murankina imitwe muriko murambeshe muko muranshora hatashoreka je namwe tuzokwihereza mbo jewe ndafise icyo mvuga ko kuri icyo kintu nera ndazi yuko umukobwa cyubwe mu ncamake narize kugenda uku njye urazi ko nkunda ibintu biri ku murongo wowe ni mwakunda namukubakana nuri umwana muto uzomenya ukuntu bigera erega hano mwisi turabye mu karere kari ngaha muri aka karere kiwacu ni bangahe babayeho neza ariko uronse umugabo uzi abantu bamuhurumbira ariko bose agenda nkatababona natanga nukuri hari umukobwa bwavugiye abo sinumiwe tumbiza tubwiye mugana noro onyehewe ndakubwiye ubu byibuho buzokwikubamwo gatanu uzobyimba wewe gusa icyakora wewe gusa urujyemo gusa bazi abantu ntitwomenya byose cyambuciye yuko abivuze twavuze cyane nawe nyene namere nk'umuntu afise icyo abivuga ko nituguye tuvuga umvirize yakwiruhisha ntuyigura na sarara nababwiye nkazosanga muko muranshora ahadashoreka je namwe nukwiruka ku ngumu mugabo rero je ndakumva kandi ndagutahura hajya nasanze umuntu kumumenya biragoye ashaka kuba yambaye mask numumenye wewe rero uzobana nawe mukoresha ubwenge uzomumenya ni mwabana swati azoba ari umuntu mwiza cyangwa umuntu mubi je sinerekwa yaguza uyunye n'umuntu akuze kandi we turanakwemera ngaha mu karere iwacu vraiment ubanye nawe na ntuzonanirwa kumenya ukuntu umuntu abana erega umuntu ashaka kuba afise ingeso mbi ukamuhinda ukamugorora munyibutse mwavuze ngo afise amafaranga agira n'urukundo ku mafaranga afise yeranyemereyeho nyine kadoshirisha yamenyo nije nguma ndamukwepa no mugati nini ngoya ngo ifundo shira y'inzabo nguma ninezeze ariko narabyemeye tu ategeza gushira yandi yo nakora mugenzi n'umuntu mwiza n'umugenzi na musi numwe je sora mahera yiwanye ngo nguri cyupa arami jupa gusa icyo nabonye cyojo nta maronka akunda imagine nk'abakobwa bafise amahera nkawe bifuza kubana nawe akabanka bwo kishakira umuntu ari mu buzima busanzwe abari wa muri hafi buke erega aha n'abantu bokumva rega bokumvira ishari bakanakuroga hari ibintu babikwiye kugirwa ibanga buceke ukisanga uri mu rugo ba bakamuha ibibazo byagenze gute byabaye gute sawa
Eliya kuri wewe kurugara uragiye yabanza ugwe mana we Eliya ni wewe ni jewe Aneka waravyibushe ni mana urazi rero naringiye ariko mugisha sinshobora kuhomba nukuri we naringiye kubonana nawe nihangane gato reka nzana amatara twicare yego we turayavuga ndabizi we utozira ubusa oya urabizi ntubizi basi ego Anya narinda kukumbusha jewe iciza nagize nuko wewe utigera uzira ubusa ndabizi mfite bishasha yego hewe urazi ko mu bagenzi ufise uzi ubwa mbere niyo mpamvu ntegerezwa kuza iyi saha n'akanya wawe gishasha rero nanje kubwira ko narose umusheri mushasha ubu ngomba ngire mariage kagira inkuru ego mu minsi itarenga iyi ndasohora invitation ndavyumvise reka braga ntiwumve ikimvamo ngize ukuri ibyo bintu uriko urambwira nivyo umva ndakubwiye ko mu minsi itarenga ibiri ndasohora invitation kandi nca ndayikuzanira umva ngaho braga iri hehe urazi kimba baje nuko ntanze aha nanje bwanje birashushe bimeze uko nanje ni vuba cane ndabatamwo ni sawa ahubwo mbwira sha mbwira ukwezi n'itariki numve ko bidahurirana n'ivyanje oya ni vuba cane nakubwiye uzobonera itariki kuri invitation ariko mana uko bikunanze oya nana kimwe tumanze dukore gwanje hama duhejeje gwanje ca dukora iwawe kandi bizoba bigoshe nta kibazo n'ubundi umuhezagiro wawe uryoha ari uko mugenzi wabanje imbere ndabiryoherewe numva ndyohe ariko mana agatushe sha niho nkibona yuko imana igukura ku cavu ikakwicarika n'abakomeye aka kanya nta n'umwaka uheze uvanye n'umugabo ushira nkuyonge urumva iyo mana bre reka shane tareka gari urazi ibintu banene bankoreye ibiki kandi naragiye ngiye gusubira mu rugo ari mu gatondo casanga basohokanye na nene reka kumubesha nene ntiyokora ivyo bintu nene ariko ntaco kirazira kwiyumvira ko vyahise kandi urya mugabo je sinigeze ndanamukunda urya mugabo wawe karaciye ingani aho aciye hose ntukugenda akunda abakobwa hariya abakobwa na nene kandi n'ingene yihagarara ko nene gusa hari ikintu kimbabaje cane nabuze ico fata n'ico ndeka shana nasanze afise inda ya rugero bwawe ikada urugabo ruhe kandi kenyene twahorana Abel